abanyabuganda mwitegure tugende mu runani turi kumwe twese kugira ngo dushikire igihugu cifashe kandi kikigaburira muri 2040. Mute tuzobigira gute rero? Uko tuzobigenza murabona ko twadusanzwe turi abakozi abarundi n'abanyabuganda ku buryo bw'umwihariko, ariko rero nyine cyubera dusaba impinduka mu byiyumviro, impinduka mu gukora, impinduka zizotuma dushobora kugera kuri iyo mbona kazoza bitatugoye, kubera ko tuzoba twahinduye ingendo, tuzoba twahinduye umuvuduko wo gukora, mbere tuzoba twakoze na bimwe by'urutonde dukora ibikorwa twatondetse ku rutonde. Biraba rero abarundi bose muri komine ya Buganda turumva ko harimo agahaze, harimo fraude iradushikira, sivyo? Komine Buganda barayivuga ko muri fraude muri Katama n'ikigo ntidushobora kuronka imigambi remereye ya leta dukora fraude. Amafaranga agenda muri fraude ni menshi kandi aherera mu mifuko y'abantu. Aba bantu rero bariko barabatwiba. Wowe mwene gihugu nibabona umuntu w'umufraude uzomenye ko ari umusuma, yakwivye barabara, yakwivye ibumbu ry'amazi, yakwivye ipirone y'amatara, eka yakwivye ibintu byose leta ikorera abene gihugu. Niyo mwabona umuntu ariko aracisha ku ruhande bidandazwa by'ukuri azoba ariko arabiba mwebwe nyine. Nakabahende ngo umutahe yashoye azoba yivye umutahe wa leta, kandi leta ni bande? Leta ni bande? Nimwamara kumenya ko mwebwe muri leta uwo muntu nta kintu na kimwe azobatwara nango ajabuke canke ngo yinjize atagisoreye kugira ngo kubini bomboke, obere bomboke, leta bomboke itwubakira amabarabara. Rero banyakubaho nimwabandanya gutyo niyo mbona kazoza y'umukuru w'igihugu cyacu izotugora gushikira, kuko leta yigaba ikigaburira niyo tifise amafaranga. Ayo mafaranga ava hehe? Ava mu ikori, ava mu itagisi. Amafaranga ya leta n'ahandi hantu bayakorera ava mu ikori n'itagisi ry'abene gihugu. Niko guterera iterambere ry'igihugu cyacu.